nyakubahwa musitanteri w'ikomine nziza ya Rango twagendeye ndetse n'abanyakubahwa mufatanije kuyirongora ndongozi mwese murongoye ubuzi bunyuranye ngaha muri komine ya Rango ndongozi z'amazone imitumba ndongozi murongoye imigambwe yemewe n'amategeko ngaha muri komine ya Rango namwe mwaserukiye amashengero n'amadini bene gihugu mwese umwe wese mwiteka n'icubahiro Imana yamuhaye tugira amahoro tugira amahoro dusangwa amahoro ubumwe ibikorwa iterambere mu gihugu cyacu Burundi. Ego kuri no musi uri hejuru mu nshingano ya leta y'u Burundi isanzwe irongowe na nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye barafashe intumbero yuko indongozi nkuru mu gihugu cyacu cy'u Burundi ko buri wa gatandatu zoheza zikakwiragira intara zikakwiragira amakomine n'imitumba kugira ngo baze kwifatanya n'abene gihugu mu bikorwa by'iterambere rusange. Aha rero twaje ngaha tuza turungitswe na Kizigenza umukuru w'igihugu cyacu Burundi kugira ngo twishikire ngaha Mwirango ikomine y'intara ya Kayanza. Irango ikomine ihana urubibe ni komine mvukamwo ariyo yambuye. Ngaha rero ndi Mwirango ndumva ko ndi muhira kuko ndahazi kuko ndahaca kuko ndahafise inshuti ndahafise ababanyi n'abagenzi. Nico gituma bene gihugu wo Mwirango ndabateye intege cyane mpereye ku ndongozi zanyu kuri ibi bikorwa vy'iteka ndanabakeje n'ingene mwitabira ibikorwa vy'iterambere rusange. Ibikorwa vy'iterambere rusange si ibikorwa vya misitanteri, si ibikorwa vya buramatari, ni ibikorwa vy'umwene gihugu wese asanzwe abangaha Mwirango. Si ibikorwa vy'umugambwe uri ku butegetsi, si ibikorwa vy'umugambwe w'iprona, si ibikorwa vy'imigambwe, ni ibikorwa vy'abanyagihugu bose. Kuko iki gikorwa muri ko murakora aya matafari muri ko murabumba inshingano yayo twumvise ikizokora bizofasha umwene gihugu wese bataravye amadini n'imigambwe n'amoko ndetse bizofasha n'abanyamahanga. Nico gituma ari politike nziza umurundi wese atokwigira sindabibazwa musitantera bateye akamo kiretse ugwaye mwese muhaguruke muze ngaha muri uno mwonga mubumbe amatafari kugira yanshingano y'imiliyoni 2 mwiyemeje mu bitunganye n'ingoga maze mwubaka amashuri musanura amavuriro mukore ico cyose coha ishusho ryiza ikomine yacu yanyu ya Rango. Bene gihugu wo Mwirango ibi muri ko murakora nuko mufatanye munda. Ibi muri ko murakora nuko ngaha Mwirango mutekanye. Ibi ni kintu gihambaye. Iyo haba hadatekanye ntimwari kuza muri uno mwonga kugira ngo mufatane amaboko mubumba amatafari. Mubandanye rero mubungabunga umutekano. Mubandanye mufatana munda. Cyane mwebwe mudasangiye imigambwe. Mwebwe kumbure mu minsi heze baradushiremo ibintu by'amoko murabizi ko muri kanone karere kacu byafashe maze abavukana barasubiranamwo ariko gira ngo catumye haba ivyo by'amasite mwavuze. Nagira ndabamenyeshe baba bari muri site baba abatari muri site ivyabaye ntivyatuvuyeko zabaye inyigisho mbi zabaye abantu baje kuduhenda baza kuduteranya badupima ivyo badupima maze baraduturasubiranamwo. Ubu rero ni gihe ciza
umwizero warabonetse, mubungabungane, mwuzuzanye, mwumve ko igihugu cy'u Burundi kigizwe n'abarundi. Igihugu cy'u Burundi ntikigizwe n'amoko, kuko imbere yuko umuzungu aza ngaha mu Burundi ivyo vy'amoko ntavyo vyari bihari. Aha hari imiryango, bose bakaba bishikira ibwami bafasha umwami. Mugabo murumva kugira ngo umuzungu ashobore kuza kudutwara, ashobore kuza kutunyaga ubutare bwacu, ashobore kuza kudukoroniza, yategerezwa kutuzanamwo ibidutandukanya ariyo moko. Maze rero abarundi turasubiranamwo, ubu rero ni umwizero. Nico gituma abari mu masite, abari ku mitumba, mwumve ko musangiye ugupfa no gukira. Igikomeye ngaha mu Burundi si ivyo vy'indyane, igikomeye ni iterambere. Aha mwirango mutera imbere, abadandaza bunguka, aborore borore bunguka, abarimyi barime bimbura, kanatsinda harimbuka. Ikindi banyerango, muri kino gihe ni muci, abanyeshuri bari mu karuhuko, mubahimirize nibakirirwe baryamye, nimubahamagare muri bimwe bita amakando travail, muri rino ci nabo bagende baterereye, kugira ngo amashuri yabo nabe baze bumve yuko hari ico baterereye kugira ishure ryabo ryubakwe. Bafyatura amatafari, maze administration abavyeyi tubashigikire, hako birirwa ku marigara ariho haduka ubuhumbu. Ikindi turazi ngaha mwirango, turazi ndetse nahimbuye iwacu ko ari ahantu hamera ibitoki, no kuvuga urwagwa ruraboneka. Ariko twirinde kuja muri izo nzoga ataco twahereje amaboko, twirinde amarigara. Ntihakagira umugabo, ntihakagira umukenyezi yo kwirirwa ataco ahereje amaboko, kuko ibikorwa birahari: kurima mu myonga, kuvomera ivyo mu mwonga, ivyo bikogwe. Maze twiteze imbere, twirinde kuja kunwa ibiyaramutwe, twirinde ubuhumbu, maze niho igihugu cyacu kizoshika kuri rya shingano indongozi nkuru zitwifuriza ko Uburundi mu mwaka w'2040 tuba turi igihugu cigaba kikigaburira, mu 2060 naho dutera imbere. Ivyo ntibizoshoboka hari abareza amaboko. Cyanyuma nuko ngo kwitunganya kugira mu mihani wanyu n'imiburiburi, kandi ngaha ndazi ko mubikora, ariko n'ubutarabikora bikore. Ntihakabura umuhana utahamwo igitungwa gitoya. Atari inkoko ntihaboneka inkwavu, atari inkwavu ntihaboneka akagurube, atari akagurube ntihaboneka agahene, kugira ngo ejo amashuri niyatangura ntuzobure agakaramu k'umwana asubira ku ishuri, ntuzobure agakaye k'umwana, ndetse ntuzobure n'umunyu. Utwo dutungwa duto duto turasahiriza, kandi twunguka n'ingoga, kandi tworoshe korora. Mugerageze rero ingurube zirondoka n'ingoga, zikazana amase mukashobora kwimbura. Icanyuma muheruka kwimbura ibiharage ndabizi, mwigerageze umwimbu wanyu. Uyu muceri mwakuye ngaha, ibiharage mwimbuye mu mpeshi, mubibungabunge ikirishira kure, mubibungabunge bizobashikane ku bindi, kuvyo mu mwonga. Ntimubimarire mu isoko, ahubwo ugomba kwikingira bijane mu bigega rusange, babikubikire. We wisigarize ibyo ufungura, banakubikire n'imbuto, kugira ngo ejo ntuzohave usubira kuza gusaba uwo wimye. N'ahandi hariho abadandaza b'ingeso mbi, baza bakaguhendesha ubusa, bakabigutwara, haheze kabiri ugaza kubibagurira ko igiciro kigwije na 3. Mwiyubare tumenye ko umwimbi tuwubungabunga kugira usahirize umuryango, kandi uzodushikane no ku wundi. Ahasigaye ndabakeje cyane, mukomere turi kumwe, igikorwa mukibandanye.
iri bumba mufise ngaha n'ubutare nk'uko mwamye mubivuga si ibihugu byose bifise ibumba si intara zose zifise ibumba cyane cyane itafari ryo ngaha mu Irango ni itafari ritandukanye n'andi matafari itafari ucishije mu ifuru risohoka ryera itafari mpuzamakungu iri rero murikore rizozana amahera y'agaciro ngaha mu Irango komine yanyu bavango ni komine novuga ko iri enclave sinzi mu kirundi ngene no bivuga iyi komine ashaka guteza imbere n'iri tafari mukuramo ko mu muzu muje hamwe mugira amakoperative mashaka kugira koperative y'iri tafari n'ibindi maze mu Irango twiterera imbere tugira amahoro tugira amahoro dusanga amahoro ubumwe ubutungane n'iterambere mu gihugu cyacu.